nipfuza rero ko twozirikanira hamwe urukundo ntangere Imana yaduhishuriye mu kubabara no gupfa k'umwana wayo Yezu Kristu ku musaraba. Mbanze ndabasabe tuzirikane ko Yezu Kristu yatanguye kwigisha icese amaze kubatizwa na Yohani Batista mu ruzi rwa Yorodani, aho yashimye kwifata ruto akaja hagati y'abantu b'abacumuzi agasaba Yohani Batista yuko yomubatiza. Matayo mweranda akaba atubwira mbere ko Yohani Batista yabanje n'ukunana, ariko akagondozwa nuko Yezu amubwiye ati nureke unyemerere ubutungane bw'Imana bwiserure. None rero icyo nipfuza cyane cyane kubibutsa kuri iyo ngingo y'ibatisimu y'umukama Yezu mu ruzi rwa Yorodani, nuko Imana se wiwe yamushingiye intahe icese ikamudushikiriza igira iti uyu ni umwana wanje nkunda cyane, muri we nahasanze ibimpimbara byose. Nkuko tubisoma mu kigabane cya 3 cy'inkuru nziza twashikirijwe na Matayo akarongo ka 13 gushika ku ka 17. No kuvuga rero ko inyuma y'ibatisimu yiwe Yezu yiyumvisemwo bidasanzwe iryo teka ry'uko ari umwana w'Imana. Ego niko kuva aciye ubwenge muri kamere yiwe y'umuntu yarumva ko ari umwana w'Imana. Turazi iryo yishuye umuvyeyi we Mariya hamwe na Yosefu bamusanze mu gisengero i Yerusalemu bamaze iminsi bamurondera. Hanyuma mama wiwe ati mbega mwananje ni guki watugize ibi watugize? Nawe akamubwira ati mbega mwandonderera iki? Ntimwari muzi yuko mbwirijwe kuba mu bikorwa vya data? Luka mweranda bituyagira agaca yongera ko mbere akatubwira ati bo ntibategereye icyo ababwira. Mugabo ibyo biratwereka ko no muri icyo gihe yari agifise imyaka 12 yariyumvamwo ko ari umwana w'Imana. Mugabo iryo teka ryiwe novuga ntiyarizirikana mwibanga ry'umutima wiwe, ata wundi ashoboye kubica nikanda. Ni naco gituma Luka mweranda yongera kwako kajambo kuko Mariya na Yosefu batategereye ico ababwiye, ariko we yariyumvamwo ko ari umwana w'Imana yigize umuntu. Ku ruzi rwa Yorodani rero niho yaronkeye intahe y'icese yuko ari umwana w'Imana. Niyumvira ko abumvise ryajwi abanditsi b'inkuru nziza Matayo, Mariko na Luka batubwira bashobora kuba batategereye nabo nyene iryo teka. Mugabo we kuva ubwo yiyumvisemwo umuhamagaro n'ubutumwa bwo kurishingira intahe, gushingira intahe iryo teka iminsi yose na hose. Kandi koko n'imbere y'urupfu ntiyigeze yihakana se wiwe, ahubwo umengo no mubo bavugana bose waramuka agize iryo avuze ryerekeye Imana se wiwe, wamengo amukoza hatonekara, ubwo nyene yaca yishura. Ni navyo tubona ari kwa Pilato. No kuvuga rero ko yiyumvamo rwose urukundo se wiwe amukunda. Rya jambo ry'intahe y'icese ryavugirwa ku ruzi rwa Yorodani ati muriwe nahasanze binezera byose, nawe yararyiyumvamwo rwose ku buryo ahari hose no mu byo yavuga byose yaguma yerekeye kwininahazwa rya se wiwe. Ariko bavukanye tuzirikane kandi ko naho yari umwana w'Imana kandi yavyiyumvamwo ntiyigeze yishira hejuru.
ni navyo Pawulo mweranda ashingira intahe mw'ikete yandikiye abanyafilipi. Ntiyigeze yishira hejuru ngo nuko ari Imana, yaricishije bugufi, yigenza nk'umuntu, aranarushiriza gushika apfe. Duhora tunabiririmba. Yariyumvamwo ko ari mwene Isirayeli, ko yavukiye mu gihugu cyatowe n'Imana, gifise uruhererekane rw'inyigisho zishingiye ku ijambo ry'Imana yo nyene ubwayo, kandi yamarondera kwigenza koko nk'umunya-Isirayeli kasisa. Yanyuzwe nico Imana yashaka gushikanako igihugu c'Isirayeli. Rero muri we yaranywanishije rwose uko kwiyumvamo iteka ryo kuba umwana w'Imana, no kwiyumvamwo yuko yamuka mu gihugu cyatowe n'Imana, kandi yazanywe no kurangura ivy'Imana yari yashatse kugaragaza, kutumenyesha, kuduhishurira iciye ku gihugu c'Isirayeli. Ni naco gituma amaze kwigisha ya mahirwe 8 yavuye akavuga ati, yamara mumenye ko ntaje gukura inyigisho za Musa n'inyigisho z'abahanuzi. Sinaje gukura amateka n'inyigisho z'abahanuzi, naje kuzirangura, naje kuzinogereza. Nguyo rero Yezu duhamagariwe gutangarira mu kubabara kwiwe n'urupfu rwiwe ku musaraba. Ni wa wundi aho yarari hose yama anyotewe, afise ishaka rikomeye rwose ryo gushirira Imana se wiwe ahishaka. Muri Yohani, inkuru nziza twashikirijwe na Yohani mu kigabane ca 5 umurongo wa 19, aratubwira ati, mwana nta na kimwe akora atari ico abonye se wiwe akora. Ico se akora nawe arakirangura nk'uko nyene. Niwe rero duhamagariwe gusenga mu kubabara kwiwe n'ugupfa kwiwe ku musaraba. Ntiyigeze arota atanguza idini yiwe, yarondera nyabona kurangura, guhesha iteka ukwemera ku Isirayeli, ukwemera nk'uko Imana yakwipfuza, naho bene Isirayeli batahavuye ngo bategere neza icyo Imana yarondera kurangura muri bo, bagahava novuga nti baha agaciro uruhererekane rw'ivyumviro byabo, aho guha agaciro ijambo ry'Imana yonyene ubwayo yabashikirije. None rero Yezu Kristu hako ahemukira se wiwe, yapfumye yemera kubabara no gupfa ku musaraba. Yapfumye yemera gucibwa mu gihugu c'Isirayeli, kuko mu by'ukuri kuba yabambwe ku musaraba kandi akabambirwa hanze y'igisagara ca Yerusalemu, bigaragaza ko abakuru b'idini y'Abayahudi barondeye kwerekana ko bamuciye muri bene Isirayeli,
ko apfuye nk'umupagani, agapfa nk'umuja, agapfa nk'uwashiburiwe hanze. Hako rero yihakana se wiwe, yapfumye yemera, yaricishije bugufi ahereza ko aranarushiriza gushika apfe, kandi apfe ku musaraba. Abitumwe n'iki? Abitumwe n'urukundo yari afitiye se wiwe, abitumwe n'uwo mutima n'iryo shaka ryo kwigana se wiwe mu rukundo afitiye abantu ubudacyagura, ata n'umwe avuyemwo, abato n'abakuru. Nabo nyene bari basanzwe babambwa ku musaraba nk'abaja, nk'ibivume, nabo nyene Imana igume bakunda nk'abana bayo, ikababazwa nuko biyatse iteka kumbure canke bakaryakwa na bene wabo, bagashiburwa nk'umwavu. Yezu Kristo rero yashatse kwerekana ko urukundo se wiwe Imana adukunda ari urukundo rudacyagura kandi rutanena abantu ngo nuko bakiriwe rubi na bene wabo. Tuvuga rero ko yashatse kwifatanya nabo bose ngo yerekane yuko Imana ibakunda kandi ko yipfuza ko bigarura bagakira. Bavukanyi rero tuzirikane ko urupfu Yezu Kristo yakiriwe n'abanzi biwe rutamuguye giturumbuka, yarwakiriye kubw'urwo rukundo rwa Mana se wiwe yashaka kuduhishurira no kutuvyagizamwo. Mu nkuru nziza cyane cyane twashikirijwe na Luka, biraboneka neza yuko naho urwanko rw'abakuru b'Abayahudi rwari rumaze gukura rugakomera, Yezu akaba abizi neza, nticyamubujije yuko afata ingingo y'ukuva ibugarire ngo aduge gushika Yeruzalemu. Abigira kuko yemera n'umutima wiwe wose ko yarungitswe na se wiwe kugira ngo agaragaze urwo rukundo. Abigira yemera n'umutima wiwe wose yuko umuhanuzi nyakuri bidakwiye yuko apfira ahandi atari Yeruzalemu, nkako Yeruzalemu niwo wari umugwa mukuru w'idini y'Abayahudi. Niho rero Yezu yashatse gutumbera kugira ngo naho nyene ahagaragarize urukundo Imana ikunda abantu. Ntikunda gusa bato bato, ego niko turabona neza mu nkuru nziza yuko urwo rukundo rwayo rwiyerekana cyane cyane aho hose hari umuntu ahohoterwa mu iteka ryiwe. Mugabo Yezu yaratweretse ko Imana ikunda nabo bakuru, nabo nyene bashinzwe abandi, haba mu idini
canke mu gihugu. Nico gituma rero yahemye ashitse i Yerusalemu kugira ngo koko arangure ico Mana se wiwe yamurungikiye hano kw'isi. Navuze ntiyigeze yishira hejuru, yigenjeje nk'umuntu. Hari aho dushobora kwibwira tuti ko yari Imana, byose yaguma abibona nk'uko biri atakimugoye. Tuba twibagiye yuko ubwo rukundo nyene Imana idufitiye rwamutumye yigira umuntu, yemera guheraho twese duhera mu mbanyi y'umuvyeyi. Avuka atazi kuvuga nk'uko twese tuvuka tutazi kuvuga, akeneye gufatwa izosi, akeneye kubungabungwa. Aritonda nuko gushika akure, ashike ku rugero rwo gushobora gutangura guhoha. Yemera kwigishwa kuvuga n'umuvyeyi Bikira Mariya na Yosefu i Nazareti hagati y'abantu babaye. Ivyo zose ntitukavyibagire. None rero ko navuze nti yamarondera gushiriraho Imana se wiwe ahashaka, ntitwikibwire ngo wewe mu gihe agezemwo icyo ari cyo cyose yama yabonye igikenewe atiriwe aragorwa. Twoba twibagiye vya bihe birebire yafata kugira ngo asenge, azirikane, yisunze ijambo ry'Imana se nk'uko ryari ryanditswe mu bitabo vyeranda. Turabona ko hari n'igihe yamara ijoro ryose ariko arasenga. Vyamusaba rero muri kamere yiwe y'umuntu yo gufata umwanya wo kuzirikana no kwibaza ikitunganya akwiye gukora ngo ashirire Mana se wiwe ahashaka, yisunze ijambo ry'ibitabo vyeranda. Kandi iyo dusomye inkuru nziza haba muri Mariko, Matayo, Luka canke Yohane, turabona neza ko kenshi yamagaruka ku vyanditswe vyeranda. Ivyo yakora n'ivyo yavuga byose yabirangura yisunze iryo jambo ry'Imana, yasoma akazirikana mu mwanya muremure. Mbere nta kundi vyogenda ari muri kamere nk'iyi yacu. None rero yagamburukiye Imana se wiwe kuko yatohoje ico yipfuza, amurikiwe n'ijambo ryiwe rya se wiwe nk'uko ryari ryanditswe mu bitabo vyeranda. Uko rero niko yabigenjeje gushikaho afata ingingo yo kuja i Yerusalemu. Abigishwa biwe bamwe mbere bagira bati ntukajeyo, ejo bundi bashatse kukwicisha amabuye. Mugabo we akababwira ati murazi ko mu munsi hari amasaha 28, burya ugenda habona ntatsitara. Agafata ingingo yo kugenda. Si uko yashaka kwiyahura, haba namba, ntiyiyahuye. Urwo rupfu yaruciriwe n'abansi biwe. Mugabo n'imbere y'urwo rupfu ntiyigeze ahesha mu butumwa bwiwe bwo kumenyesha Imana se wiwe n'urukundo rwiwe uko ari n'uko urwo rukundo ruri. Ngico rero icamutumye yemera kwakira urwo rupfu yaciriwe n'abansi biwe. Aranatubwira mu nkuru nziza twashikirijwe na Yohani, akavuga ati mumenye ko ubuzima bwanje atawubunyaka, ndabutanga kugushaka kwanje. Ivyo rero nivyo vyarangutse.
kugira ngo avyerekane n'abigishwa biwe babimenye, naho muri ico gihe nyene batashotse babitegera, bagiye kubitegera hanyuma. Yafashe ingingo y'ukubanza kugira isakramento y'Ukaristiya imbere yuko yemera gutanga ubuzima bwiwe ku musaraba. Turabisoma mu nkuru nziza twashikirijwe na barya batatu tuzi, Matayo, Mariko na Luka. Umwe wese muri mwebwe mu nyumva rero munyumvise ku munsi wa gatanu mweranda, mugabo nizeye yuko ejo hahise mwashoboye kugaruka kuri iryo jambo mukarizirikana. Ukuba yaragize Ukaristiya ntibitandukanye n'ukuba yaratanze ubuzima bwiwe ku musaraba. Ni igikorwa kimwe, niko nobivuga. Mugabo ko umuntu ari mu buzima nk'ubu bwacu adashoboye kuvugira byose icyarimwe, cyangwa ngo agaragarize ukuri kose icyarimwe, yafashe igihe abanza kwihereranya abigishwa biwe, agira isakramento ry'Ukaristiya, abaha umukate atakire murye, yawumanyuye akire murye, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Yakiriye igikombe cy'umuvinyu, atakire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi. Rero novuga nti mu mutima wiwe yagize ati, aba bigishwa banje ninaramuka mvuye ku musaraba nk'uko mbona biza kuba, ntabanje kubasigurira ngo bamenye ko ntapfuye nk'uko abandi bapfa byonyene, mugabo ko mvuye ndondera kurangura icyo data yantumye, ngo mbere abantu umukate w'ubuzima. Mu nkuru nziza uko twayishikirijwe na Yohani turabibona mu kigabane cya 6, yari yaramaze kubabwira ati, jewe nije umukate w'ubuzima mwarungikiwe n'Imana. Basokuru barariye mana mu gahinga bava barapfa, mugabo uriye umukate nzotanga ntazokwigera apfa. Acashirako nakarangura ati, umukate nzotanga n'umubiri wanje. Ivyo rero nivyo yaranguye, ngo bamenye ko urupfu rutamuguye giturumbuka, mugabo arwakiriye ngo ashirire Imana se wiwe aha ashake byose. Uno munsi rero wa gatanu mweranda, twerekeza amaso kuri we ahari ku musaraba, tutibagiye ko ejo hahise twahimbaje igirwa ry'isakramento y'Ukaristiya n'isakramento y'ubusaseredoti, aho wenyene yitanga ngo atubere imfungurwa y'ubuzima. Yabigize kuko yarazi neza ko muri kamere y'umuntu nk'iyi yacu, yamaze kubambwa ku musaraba, ntako yari gushobora kwibambura ngo atwihe nk'imfungurwa. Kira noneho niyo bitobaye ibyo ntibyoshobotse ko wese atwiha atari mu isakramento nk'uko yabigize. Rero nariko nshaka kubumvisha yuko urupfu rutamuguye giturumbuka, ahubwo yarwakiriye nk'akaryo aronse kukurangura icyamuzanye, icyamutumye yigira umuntu, kwitanga ngo atubere imfunguro. Yohani mweranda niwe atubwira ati, ni jambo w'Imana yamyeho,
ibyo bidutume twibuka bimwe byanditswe mu gitabo cyo kwibutsa amategeko mu kigabane c'8 yuko umuntu adatungwa n'indya gusa mugabo ko akeneye n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Iryo jambo rero si amajambo, ni Yezu wenyene ubwiwe, ni umwana w'Imana, jambo w'Imana yamyeho, niwe dukeneye kugira ngo tubeho. Uko Imana yaturemye nuko yaturemye tugeneye kubeshwaho na jambo wayo. Mugabo harageze igihe ntitwabimenya, nuko twigenza nk'uko umengo turashoboye twebwe kubaho tutiriwe turagora Imana ngo niduhe jambo wayo. Nico gituma rero yamuturungikiye kubw'urukundo dufitiye kugira ngo ntidupfe akagirira. Ngico rero ico Yesu yaranguye ku musaraba. Ca ciyumviro cyo kuvuga yuko kubera igicumuro twakoze, nakonda bivuge mu bwinshi, ibicumuro byacu twarashavuje Imana, ntitwari gukira tutaronse uwutwitangira. Ntitukabifate nk'uko umenga Imana yoba ikeneye kubona amaraso aseseka kugira ngo iturure mu ishavu ryayo. Twoba duhubye cyane gose. Ahubwo dushingire ku ijambo ry'urukundo Imana idukunda, kuko ishaka ko tubaho kandi irazi neza ko tudashobora kubaho ukundi tutabeshwejeho na jambo. Nico gituma yamuturungikiye, uno nawe akamugamburukira akamushirira ashaka, akemera kwitanga. Akemera kwitanga, urupfu bamuciriye agaca rugira akaryo kukurangura iyo ntumbero y'urukundo rw'Imana.